Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iri joro ry'uno munsi wa gatatu, igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru arabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Perezida Evariste Ndayishimiye harababazwa n'abarundi baba mu makungu bugaye inzira zose zinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi amenyesha ko ikibazo c'amafaranga mvamakungu atari vuba gutorerwa umuti kubera ko abarundi baba mu bihugu vyo hanze bita aba diaspora bamaze kwishingira ingene baza baravunjiranira amafaranga yabo hariya mu bihugu barimwo ngo bakagaruka mu Burundi bikoreye amamiliyoni y'amarundi. Aho yagize ati none abantu bameze uko, amazu yo kuvunja amafaranga y'amarundi akaba ari muri ivyo bihugu, ikibazo c'amafaranga mvamakungu tuzoheza tugitorera umuti gute kandi wumva ko inzira zose zo kwinjiza amafaranga mu gihugu zugawe? Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ku buryo bw'idonido, ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya uri kumwe natwe. Nayo mu bindi kandi ndi bugushikirize ano makuru havuga ko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega bavuga ko abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara abataraza kubagendera ngo babature ingorane zabo muri iki gihe bari mu karuhuko. Abandi nabo bavuga ko niyo baje bavugana n'abo mu migambwe baturukamwo kandi bari bakwiye kumviriza bose. Birashimangirwa n'abo mu ntara ya Rumonge, ariko hari abamenyesha ko bishika rimwe na rimwe bagahurira mu bikorwa vy'iterambere. Basaba ko boza barabagendera kenshi kugira babature ibibazo vyabo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aremeza ko abashinga amateka bakorera ibikorwa vyabo mu gisagara ca Bujumbura aho kuja kumviriza ivyiyumviro vy'abanyagihugu. Muri ntwarane uno mwaka hariko harugurura inyubakwa mu nama nshinga amateka. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ari we haja kumviriza abanyagihugu aho vyokozwe n'abashinga amateka ngo baheze bashikirize ibibazo vyabo ababijejwe. Igikorwa avuga ko kimuruhisha, hakaba asigura ko bitumvikana ko mu gihugu gifise abashinga amateka barenga 150 ari we aja kumviriza abanyagihugu. Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshinga amateka yibutsa ko abashinga amateka n'abakenguza amateka botegerejwe kuba ijisho n'ugutwi kw'abanyagihugu ku bikorwa leta ibiriko irarangura nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro. Kubwiwe abo batowe n'abanyagihugu bobwirizwa gushika ku mitumba no mu ntara kwakira ibibazo vy'abanyagihugu, ahabona ko boca babishikiriza leta kugira ibifatireko mu gutegura imigambi hamwe n'amategeko agenga igihugu. Nayo mbandanije ano makuru nunyemerere ngaruke kuri ya nkuru nagushikirije mu ntango z'ano makuru. Ni inkuru ivuga ko perezida w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ababazwa n'abarundi baba mu makungu bugaye inzira zose zinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye nyene amenyesha ko ikibazo c'amafaranga mvamakungu hatari vuba gutorerwa umuti kubera ko abarundi baba mu bihugu vyo hanze bita aba diaspora bamaze kwishingira ingene baza baravunjiranira amafaranga yabo hariya mu bihugu barimwo ngo bakagaruka mu Burundi bikoreye amamiliyoni y'amarundi. Mw'ihuriro ryari rimaze iminsi ryiswe Umuzinga Day ryahuza abakorera mu gisata c'abigenga hamwe n'abo mu ntwaro, Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati ugasanga hari nk'uwagomba kurungika amafaranga mu Burundi bagaca baguza n'uwuri hariya agaca amubwira ati impa ayo madorari, uwo wagomba kuyarungikira haca agenda kwa naka mu Burundi amuha amarundi bakavunjiranira hariya i Buraya za Amerika canke se za Canada. Yongeye ati
none abantu bameze uko amazu yo kuvunja amafaranga y'amarundi akaba ari muri ivyo bihugu, ikibazo c'amafaranga mvamakungu tuzoheza tugitorere umuti gute wumva ko inzira zose zo kwinjiza amafaranga mu gihugu zugawe? Ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye akaba abishikirije mu gihe igihugu c'u Burundi kiriko gica mu bibazo vy'ubutunzi bitewe ahanini no kubura amafaranga y'agaciro, ibiza bituma nk'ivyankenerwa igihugu gikura hanze bica bigorana kuboneka mu gihugu, aho twovuga nk'ibitoro, imiti, umwavu ndetse n'ibindi. Aho ayo mafaranga mvamakungu naho agize ngo arabonetse, aca avunjwa ku mafaranga y'umurengera mu masoko yo mu binywabi nyene. Ubu idolari ry'amanyamerika rivunjwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4,500 n'ibihumbi 4,600, nayo amanyaburaya ariko avunjwa hagati y'ibihumbi 4,700 n'ibihumbi 4,800. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi i Goma ajanye n'imyiyamamazo, nuko Moise Katumbi yemeye ikigega kidasanzwe c'imiliyaridi 5 z'amadolari gihariwe kugarukana amahoro mu ntara za Kivu y'Uburaruko na Ituri. Moise Katumbi harabandanya imyiyamamazo yiwe. Inyuma y'intara ya Ituri, Katumbi n'abamushigikiye aribo Matata Ponyo ndetse na Seti Kikuni bashitse mu gisagara ca Goma kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Kivu ya ruguru. Mw'ijambo ryiwe yavuze ku bisata vyose vy'ubuzima. Yaraneguye ukuntu intara ya Kivu ya ruguru yashizwe mu bihe bidasanzwe co kimwe n'iya Ituri kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021. Katumbi yemeye ko hatowe hazoca ashiraho ikigega c'imiliyaridi 5 z'amadolari y'Amerika gihariwe kugarukana umutekano muri izo ntara zibiri zamamwo umutekano muke kandi biguma biyangara. Yakiriwe n'isinzi ry'abayoboke n'abarongozi b'umugambwe wiwe. Moise Katumbi arongoye umugambwe Ensemble pour la République yagiriye imyiyamamazo kuri stade ya Afia, ari naho yavugiye ivy'ico kigega kidasanzwe. Mu kwezi kwa Nzero 2024 mukantora nk'umukuru w'igihugu canyu, tuzoronka ikigega kidasanzwe c'imiliyaridi 5 z'amadolari y'Amerika zigenewe Kivu ya ruguru na Ituri. Ndi umugabo ashitsa ico yemeye kandi sindi umunyonozi. Ndavuga ngakora, sindi uwemera ivyo adashitsa. Umutekano muke urarengeje ngaha, none barazanye abo bantu ba M23 i Kinshasa. Iyi ntambara nzoyiheza. Naraguze inzu i Goma kugira ngo Ituri na Kivu ya ruguru zibohorwe. Uko akaba ariko yavuze. Nta mugabo arira ahubwo atora inyishu. Baririza imbere ya M23. Umugabo umuriro ishura n'ubundi kugira bihere. Nzoza kuba ngaha i Goma kugira ngo mpeze iyi ntambara. Nzozana indege z'intambara hatari ibikarato vy'indege. Mugabo indege nka M16 nta mabarabara ahari, ubushomeri birarenze. Ndaba maso sinsa n'umubeshi. Turi mu ntambara none abo bagabo bigumira mu minsi mikuru. Uko akaba ariko Moise Katumbi yongeye ko azobandaniriza imyiyamamazo muri komine ya Oicha ku mugwa mukuru wa Beni ku wa gatanu. Abandanya yitegurira amatora ategekanijwe ku wa 20 Kigarama buca kuboneka muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Umukuru w'igihugu ahari ariwe yitwa Felix Antoine Tshisekedi yavuze mu minsi yeze ko abantu benshi bo muri ako gace mu buseruko bwa Kongo batazoja mu matora kubera umutekano ugumuhungabana. Umukuru wa M23 Bertrand Bisimwa yamenyesheje kuri uyu wa gatandatu uheze mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ko amatora azoba inkinamico kubera ko uducarongoye tutazoyajamwo. Ngaha akaba ariho nanasoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi
mu bisata bitandukanye. Ndakwifurije kugira ijoro ryiza.